nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Bamaze kujabuka, Yezu n'abigishwa biwe bururukira i Genezareti, barazirika ubwato. Gihe basohotse bava mu bwato, abantu baramumenya, bakwiragira n'ingoga igihugu cose, baja mu vyo kuzana abagwaye ku nderuzo hose aho bumva ari. Aho yaja hose, ari mu bigwati, ari mu mihana, baza barashira abagwaye ahabona, bakamutakambira ngo abareke bapfume bakora ku buyonga bw'umutamana wiwe. Nabo abaramuka bamukozeko, bose barakira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana mu gisomwa ca mbere, amajambo y'Imana azananye mu gitabo ca mbere c'Abami, aho batuyagira n'ubundi ibijanye n'ubwami ingene bwagiye buraranguka muri Israeli. Twarumvise mu misi yeze ibijanye n'umwami Dawudi, turanatangura gatonya ibijanye n'umuhungu wiwe Salomon. Uyu munsi tukumva Salomo aheje kurangura umugambi w'ikintu cari gose mu cifuzo ca se we Dawudi. Muribuka ashaka kubakira ingoro Imana igaheza ikamutuma ko umuhanuzi ikamubwira iti si wowe uzobikora, ariko bizokora umuhungu wawe. Si bibi kugira imigambi, ariko n'imigambi mwiranguka ryayo ntitwigere twibagira yuko ku bantu b'abakunzi b'Imana ntipfa kuranguka uko ariko kose, tugerageza kuyirangura turaba ko turiko turitabira umugambi w'Imana. Uwo mugambi naye Imana nayo nyene yari ufise mu migambi yayo, iraheze irabona yuko uzowurangura neza ko ari Salomo. Nuko Dawudi yarafise, Imana yari mufise kundi mugambi wo gutegerezwa kubanza gutekanya igihugu, kugiha imbibe no kugiha izina mu yandi makungu. Bitwibutse ingene bidakunda ko ibintu byose twobirangurira icyarimwe, duheza tukaza turabirangura ku buryo bigenda birahana neza. Nkubaha iwacu turafise umugambi wuko mu 2040 twoba ngo turi igihugu kiziki cifashe hama mu 60. Mugabo kugira ngo uze dushike ngaho, hariho ibintu bitangura bigahereza ibindi, bigenda bihereza ibindi gushika dushike ngaho. Ibyo rero bitangura bitaraza, bizogora. Gushobora kumva nk'abatwebwe turiho muri iki gihe icyo twotegerezwa gukora kugira ngo dushinge umushinge w'ibindi bizoza, hanyuma bazokurikira andi mageneration uko nyene, kugira ngo abazoza muri iyo myaka bagire bati bariya twamuka ko bari baratwiyumviriye, baradukunze, baratwiyumvira. Ariko bikimeze uko tubona, ubona umenga twese tubaho ari gusakuranwa. Uwo bateretse ahantu agira ati ndye hanyuma ndengane, kandi ndazi ko batazomfunga, n'imiburiburi bazonya kabikenya sigara n'ibindi. Ibyo bintu bisigaye biri mu mitwe y'abantu. Ntibizokunda. Nugusaba umukama kugira ngo nubundi ivyo vyifuzo vy'ubuhigwe tuba dufise bishobore kuranguka koko nk'umugambi w'Imana, kandi umugambi koko ushingira mu mitima y'abantu kuko bashimye kwimika Imana vy'ukuri mu buzima bwabo. Uyu munsi rero turumvise ingene Salomo aje kubaka ingoro y'Imana, ngo atuma ko rya sandugu ririmwo y'amajambo 10 y'Imana kugira ngo rishike mu ngoro y'Imana, nk'ikimenyetso cy'uko
Imana by'ukuri ihezagiye aho hantu, ihashyitse, ihacumbitse, ihisi wayo, mbere ihatiye nk'ikibanza ceranda izokwama igereramwo, igaheza igahahurira n'igihugu cyayo. ngira ngo turamaze kubizirikana katari gake, igihe cyose duhura n'inyigisho bene iyi itubwira ibintu by'ingoro y'Imana. Ingoro y'Imana ifite isiguro ikomeye cyane. Nivyo aha turumva ko Salomo yaje kubaka ingoro y'Imana, kandi Imana ikanagaragaza yuko iri muri iyo ngoro. Ibimenyetso mwumvise ngo igigicu cy'umwijima kiza kikatwikira ingoro, kikinjira ngo gushika naho n'abasaserdoti bariko barahereza bibananira kugumayo, bakabanza bakavayo. Cari igicu cyama kibibutsa yuko ari Imana ivyagiye ngaho. Kimwe nyene cabaherekeza mu bugaragwa imyaka n'iyindi, igihe bakibonye byatuma barema bakumva bati Imana turi kumwe. Iyo gihagurutse kikagenda, Imana ikabitanze ikimenyetso iti haguruka tubandanye urugendo, bakagenda. Gishitse ahantu igaca gihagarara kikahacumbika, bakumva ko Imana ibabwiye iti hagarara mushinga amahema, mu mesure, mwiyoge, mukuru tunaturiya twose, muruhuke. Hanyuma mu nyuma gasubira kigahaguruka kikagenda, nabo bakumva bati Imana iraduhagurukije tubandanye. Kandi kuko bari barabonye yuko muri ico koko Imana yarabakingiye. Muri buka ngo igihe inteko za Misiri zigire zibashikire, kigaca cihimburamwo ibicu bibiri. Ubwa mbere igicu kija hagati yabo n'abasirikare ba Misiri, kikamera nk'igicu cy'umwijima. Abasirikare ba Misiri bakabura iyo bajana, bakabura ingene bakimena ngo bamenya abo bariko barakurikira. Naho imbere yabo kikaba ngo igicu cyakaka, kugira ngo muri ubwo bugaragwa mwijoro ntibatakare, bamenye inzira bajana. N'ubugaragwa bunini umuntu ashobora kuzimiriramo. Ibyo bintu biraryoshe cyane, ingene natwe Imana idukingira. Igihe abansi ariyo mashetani azi wacu agasanga turi kumwe n'Imana, Imana ikadupfuka ntanabona aho duciye. Ariko kandi Imana ikatubera umuco muri iryo jambo ryayo utumurikira kugira ngo ntitujane nyabahururu, ntiduhushe inzira idushikana mu gihugu cy'uburuhukiro. Twebwe ntikikiri Israeli, ni igihugu, ni Yerusalemu yo mwijuru. Harageze igihe barashika rero muri ico gihugu. Ico gicu nticaba kikiboneka kuko Imana bari bamaze kuyubakira ingoro igacumbikaho. Ariko mu ntango Imana ikaba yaraberetse iti nubwo mwashitsaho mucumbika mukumva ko mushitse, mwame muribuka yuko Imana yabitumye ko na Dawudi akigira umugambi wo kubaka iyo ngoro. Imana ikamutuma kiti jewe ntawe nigeze nsaba ngo anyubakire ingoro, ngo kuva mbere hose ngo nagumye ngendana namwe, ngo mu nzira yose mwacamo. Ico gihe Imana mu kwankira Dawudi ikamubwira iti ndi Imana yabumva ko baguma ku rugendo gushika bashitse aho bategerezwa gushika. Ushobora kuba wibaza ngo warashitse. Umuhungu yaje kugira mariage, ndubatse urugo ndashitse. Pateje kuronka ubupatiri, imyaka 8 yose ndabironde ndashitse. Yaronka ubukireho canka karonka ikintu c'igiti muri eklezia, ndamikaye. Mubikira yamara kwambara voile ati ndashitse. Yaba mama mukuru canke generale ho hati ubuzima n'ubu. Oya, tangwe kwiyumvira gutyo ubuzima buratangura kuguca mu minwe y'intoki. Kwama wumva yuko uri ku rugendo, nivyo hariho intambwe ushitsa mugabo ntibiruzura, ntibiratungana gushika dushitse muri Yerusalemu yo mwijuru. Nico gituma abahigwa
ni bamwe bitabira ya mvugo tugira tuti bagwa bavyuka bakabandanya. Umunyarwanda yigeze kuvuga ati ngo tugwe tuvyuka ngo ariko tuze turitahe iryo juru, Yerusalemu yo mwijuru tuze tuyishikemo. Nitwigere twemera yuko hari ikintu cyo duherana, kandi Imana yacu ari Imana ishima kuza ku rugendo rw'ubuzima bwacu. Imana igatuma Dawudi ati namye ndi Imana igendana kugira ngo nubundi naho bazokubaka ingoro yayo ikahacumbika ntibave bibaza bati Imana twayugaraniye hajya mu ngoro, hajya muri kajya gasengero kabikira Mariya wakamwemwe muri Radio Maria, canke yugaraniwe muri ka gasengero kuri Monsio, canke yugaraniwe mu gasengero aho kuri Saint Esprit, canke ntandi hose mu isengero. Niko nihiri, ariko kandi iri mu bintu tuba mwaho hanze mu rugendo rwacu rwa misi yose. Ico hani mucibagire, kuko ari gihe dushobora gufata ingoro y'Imana tukamera nk'ingoro yugaye, hakwigira ingoro yuguruye. Ukamenga Imana yugaraniweho, hakuyibona nk'Imana y'urugendo rw'ubuzima bwacu, kandi ishinzi hema hagati yacu. Ishinzi hema hagati yacu, ariko ntiyugaraniwe muri iryo hema, ikagendana natwe. Iyo ni isiguro ya mbere. Hari indi siguro ya kabiri ikomeye ishingiye muri Yesu Kristo. Muribuka yuko Yesu Kristo iki gisengero azogira ati gisambure ndagihagarike mu minsi 3. Bagaca bagira bati aka gasore katurubuye, iyi ngoro bamaze imyaka 40 ngahe bayubaka, wewe uyihagarika mu minsi 3. Abatumwa bamaze kuronka mutima mweranda baca bariuka bati yari kwavuga ingoro y'umubiri wiwe, kuko ingoro naho duhurira n'Imana. Bivuga yuko Yesu Kristo kuko ari mw'Imana kongera akaba mw'umuntu, muri we niho umuntu ahura n'Imana, nihanywanira n'Imana, cyane cyane mu mubiri wiwe n'amaraso yiwe. Ntibasamaze niko bane nahaza Imana. Muri Yesu Kristo niho duhura n'Imana. Mwibuke ca gihe yishira mu Nyasamariya kaza ati ngo hagiye kuza igihe ngo abasenga data mukuri ngo bazomusenga muri mutima no mukuri, bazomusenga muri we. Ngira ngo bamaze kumva ibisabisho byose vya Ecclesia, ako kantu gaca kazamo ngo tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Ako karahambaye no kumva ingene muri we niho dushikira Imana, mbere tugashikira n'ubuhigwe bwacu. Bigaca bihera ngaho, iyo ngoro y'Imana ikaronka indi sigura ishika kure yuko twebwe nyene, kuko twakiriye Yesu Kristo muri twebwe, twakira umubiri n'amaraso vyiwe, ducika ingoro y'Imana. Paulo no yakwinyigisha akagira ati umubiri w'umuntu ngo ni ingoro y'Imana, ngo usambura ngo Imana izomusambura. Rero twumve abantu biha uburenganzira bwo kwica abandi, gusesa amaraso y'abandi, gutabagaza ubuzima bw'abandi, kwiruka ku buzima bw'abandi, kuruhisha ubuzima bw'abandi, kurya umutima abandi, kubikira hejuru, kubahishano n'ibindi byose. Hari ahantu muzohonyora hamwe n'Imana, hari ahantu muzohonyora hamwe n'Imana. Niwapfa utavyigaye kandi ngo uvyishure neza, hari ahantu uzohonyora n'Imana. Nawe ubinyegeje mu ikoti canke mu bukuru, hari ubwicanyi bw'inyegeje mu makoti. Cyane cyane imbere bujya bw'abantu bashobora guhindura uwari ingoro y'Imana, bakamuhindura inyamwaswa, bakamuhendesha amahera, genda wice ibifaranga ngibi birabona. Mugabo nawe n'ikijuju, kuko rugeranye ko bazomwica kugira ngo bafute amatrasi. Ibi bintu iyo turiko turabisirikana bishika kure. Besharige dusoma ayo majambo y'Imana ku kayembe tukagarukira ngaho, ntitubone ingene ari amajambo yategerezwa kudutera ibibazo bimwe bimwe mu buzima. Muri wewe, mu mutima wawe, mu mubiri wawe utekeyemwo ibiki? Urumva ko iyo ngoro yawe wayiduganye mw'Imana. Kuyidugana mw'Imana niki?
murabona yuko n'imbere yuko tuyiduganamwo umubiri n'amaraso vya Kristo, Imana kumwe natwe, tubanza kuyiduganamwo amajambo y'Imana hano twumva kuri altare. Ya majambo 10 y'isezerano ry'Imana n'igihugu cayo, akaduga mu ngoro yayo, ngo Imana igakiza ikerekana iti aha niho ndi. Ninde ari mu Imana? Nibaza ko ari uwambaye amashapure menshi, nibaza ko ari uwureruye Bibiliya gutya, nibaza ko ari aguma aririmba ngo nashize Imana imbere. Urahiriwe wewe wayikuye inyuma ukayikura imbere muri protokole, mu bisabisho mutanguza, ukayinjiza imbere mu mutima, muri iyo ngoro Imana ikahashika. Amajambo y'Imana ukitwararika yuko ariyo yo kugenza, Imana iraheza ikavuga iti aho ndahagerereye. Twame twisuzuma ngaho, nitubigira rimwe risa. Hari igihe usanga umenga amajambo y'Imana aratugerereyemwo kubera yuko tugicumbagiza, ahandi ugasanga hangiye ibindi bintu bitangurirwa n'ibiki vyose. Igihe cyose turonka imyanya nk'iyo kugaruka tukumva ijambo ry'Imana, tukaza kuri altari y'Umukama, tugaheza tukareka ayo majambo agashiki wacu, tukaba umugerero w'Imana. Ese uyu munsi mwese ngo twarako Karias muri ba mugerero w'Imana. Dushimira Imana. Amen.